hariho uwanyandikiye ubutumwa muri WhatsApp avuga ngo jewe ntacyo maze nzaramubwira nturatomboye noneho ngira ntupfe ko kuko amatora bucaba ingo witoze wewe ukimaze ntingo witoze wewe ukimaze ngo jeje ntavyo nojamo reka rero uwo wankavyigire bigiriye amatora iwacu dutegerezwa oni yemere none oni iyase twebwe arundi tuyemera ingorane n'inzi ingorane ziri he ntituraberera amahanga twe turaba abarundi hari ibihugu bitigira biza mu matora ko mbona muri oni duhurirayo kandi batigira baza mu matora hari ibihugu badaharura ibiringo ko nama mbona duhurira muri oni mugabo kazobona urumva ngo tutagize uku ngo abazungu ntibazovyemera ahubwo mvuga uti abarundi ntibazovyemera kuko nivyo abarundi amatora niko kwikukira nyakuri nayi wacu ni twebwe tuyemeza kandi ivyo twemeye nta numwe ashaka kwibeshuza ninge n'igihugu gitwagwa kandi abarundi nze ndabakebura je mpurambaza nti mbega umunyamahanga arafise uburenganzira bwo gusuzuma amategeko y'u Burundi ko igihugu cyose citorera amategeko ajanye n'ingene kibayeho ukaza uva umunyamahanga gwibwirizwa shingiro ryanye ariraba kwiki ko ari giwacu naraba igiwabo hari abantu murazabona ngo ngiye kwitwara ngo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ngaca ndabaza nti mbega abacamanza barashobora kuza kugira interpretation ya code penale y'u Burundi canke code civile nta burenganzira bifitiye tureke kuraba amahanga ni turabe twebwe nyene abarundi amatora nico kimenyetso cerekana ko twebwe ari vy'abarundi ntitusubire rero kuza turakora ngurumva ngo bambonye bakubonye nivyi wawe vuga utabene igihugu bambonye ivyo nyene vy'amategeko n'ibindi bikunda gutera intambamyi amategeko murazi ko nta rukino rutagira amategeko naho bitaba vyanditse amategeko ariho bavuze ko amatora atangura 12 mu gitondo ni 12 no mu gitondo bavuze ko arangira ku mugoroba 12 arangira 12 wewe wacere ukazi nyuma 12 ntubaza warenza amategeko muhora mubona no mu rukino rw'umupira w'amaguru horoje hari abaja ku ruhande baca bahanwa tumenye gukurikiza amategeko mu bijanye n'amatora kuko ata discipline ihari ntibikunda mpora nkunda abantu bizindukira bagatora bagaca bigira gukora mu nyuma akabaza ngo mbe ntibirahera ngo garuke kuraba ingene baharura barizindukira burya tuzindutse neza sinavuze ko amatora abera ku mutumba none ku mutumba ni ibirometero bingahe twoshobora kuba saa sita twese twahejeje gutora umutumba bakaba bafise icegeranyo bagaca barungika kw'izone zone agateranya agaca arungika ivya zone izone nazo zishitse mw'ikomini komini igateranya igaca irungika mu ntara bagateranya intara uko ari 5 mukaza mubona twabihejeje vyose nta kintu kigoye kirimo reka rero tureke kwishiramwo intsinga tureke kwiboha mu mitima b'amatora araje tubikore n'umutima wugurutse uri mu rukundo kuko twe twikenereye yuko igihugu cyacu kibandanya urugendo rurora kwiterambere abanyamigambi baravyibuka na muri societe civile baravyibuka twavuze tuti uzobona ikosa ribaye arivuga aho nyene kubera iki barindirira kuraba ivyavuye mu matora kugira bavuga amakosa yabaye uribonye rivuge utazorivugira ngaho yaribonye ntazahengere hajeje kuvuga ivyavuye mu matora ngo avuge ngo harabaye ikosa kiretse avuga ati mwanteranirije nabi iyo bavuze ibyavuye mu matora mu bisanzwe wewe urateranya ukavuga uti je mwanteranirije nabi muri iyi komine na Rosaya muri iyi Ndonkaya nteranije je mbonaya bagaca gusubiramwo bagasubira guteranya muga kuvuga ngo hariho ngo watoreye uwundi kandi warabibonye ntucu bivuga uburi umugizi wa nabi na wewe uburi ntovyi mu matora 2025 hariho abantu bavuze ngo amakosa yabaye ku tuzu tw'amatora ndababajije ntimbwira hariho kugira ngo bitohoze ntibigeze bambwira gushikana uno munsi hariho naho bambwiye ngo amatora ngo yatanguye ngo saa 10 hariho umugumwe wabivuze ngo ahantu ngo amatora yatanguye saa 10 ngo 12 ngo amasanduku yari yuzuye ngo kuburyo abatora bataronka aho bashira amakarata y'amatora ndababaza ntimbwira hariho kugira ngo je kugira itohoza gushika kuri iyi saha ntibarigera bahambwira vyerekana ko baba abantu bashaka gusambura igihugu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu ku binyoma ivyo navyo nyene tuvyigige n'abantu bazohanwa abantu bashaka gutera uruhagarara mu gihugu kubera kubesha
Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu makungu ya kure, abadukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, barirya nino ku mugabane w'abanyaburaya, murirya nino muri Afrika, muri Kenya, Zambia, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi na Tanzania, hano hirya. Mwese aho mudukurikirana muherereye ndabahaye kaze. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire kuri iyi nkuru y'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Ibintu nakamaramaza, ivyo Ndayishimiye yaraye yishuranye n'imbwa itukura. Uyu mugabo yiyise imbwa itukura, niba ari umugabo niba ari umukenyezi ntago vyari vyoja ahabona. Ibintu birakomeye cane kwa Ndayishimiye. Imbwa itukura rero niko yiyise ku mbuga hwaniro Facebook n'ahandi iboneka, ariko kuri Twitter niho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yaraye yishuye, aho yariko atanguza ibijanye no gutegura amatora y'umukuru w'igihugu ya 2027. Perezida Ndayishimiye yaravuze ku nyandiko ziherutse gukorwa n'urubuga imbwa itukura ikorera kuri X yahoze yitwa Twitter. Ibi Ndayishimiye rero yaraye yishuye imbwa itukura, ibintu bikaba biboneka ko ari ibara rikomeye cane. Imbwa itukura yanditse ku wa gatandatu uheze ko CNDD-FDD itegekanya ikoraniro kaminuza ku wa 26 z'ukwezi kwa Ndamukiza umwaka wa 2026 yoba. Imbwa itukura rero yari yanditse ivy'iryo koraniro ryagomba kuba kw'igenekerezo rya 26 ryoba rigamije gutora Evariste Ndayishimiye nk'umukandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu. Imbwa itukura yanditse ko hoba hariho intumbero yo gushira ayo matora mu kwa mbere canke ukwa kabiri kwa 2027. Mu nyishu yiwe yumvikanamwo ishavu rikomeye, Varisito Ndayishimiye yavuze ko umuntu arinze yiyita imbwa aba ari imbwa nyene, ngo yibaza ko atanumwe azoyikurikira. Ndayishimiye yagiriza iyo mbwa ko ishaka guhahamura abantu. Ntaco yavuze ku bijanye n'uko umugambwe woba uzomwemeza mu mpera z'iyi ndwi, ahubwo yabeshuje ivy'uko amatora yohava aba muri Nzero canke Ruhuhuma mu mwaka wa 2027. Imbwa itukura nayo ntiyatevye kumwishura, yagize ati: "Nduguruye Twamugina, Ndayishimiye nyenicubahiro ko mwafashe umwanya mukamvuga, gusa ndakwibutsa ivyo mvuga uba wabivuze twicaranye, nayo matariki uyahinduye kuko ndabivuze. Mbega amatariki navuze ya kongere yo kukongera manda yo kutayavuze? N'uyo mugambi wo kwigumiza ku butegetsi nawo nzowuvuga, komera ndugaye Twamugina." Imbwa itukura rero biraboneka ko n'umugabo aba yicaranye na Ndayishimiye, n'umugabo agendana na Ndayishimiye mu bikorwa vya misi yose, boba bari kumwe hajya nyine. None Perezida Ndayishimiye yaraye ashinze urubuga ku rundi rwego,
mu bisanzwe umukuru w'igihugu ntiyishurana n'ibitagira agaciro, we nyene aba ahejeje kubiduza. Urubuga Imbwa Itukura ruvuga ko ari urw'umurwanyi yinjiye muri CNDD-FDD kuva mu mwaka w'1996, intagoheka kuva mu 1996 nyene. Rukunze gushira ahabona amabanga yo ku rugamba rwa CNDD-FDD be n'ibinyegejwe mu butegetsi. Perezida Ndayishimiye yavuze ko nyene urubuga ari imbwa nyene. None umukuru w'igihugu arishurana n'imbwa n'ukuri? Ndayishimiye avuga ko yibaza ko atawokurikira urwo rubuga. None nawe yakuye hehe ibirucako niba avuga ko ata muntu yokurikira urubuga rw'imbwa, urubuga Imbwa Itukura? None Ndayishimiye we amenya gute ko Imbwa Itukura iriko iragenda ishira amabanga akomeye, biba vyagizwe ibinyegezwa muri CNDD-FDD, ibiba vyaranyegejwe, babibwirwa n'iki ko Imbwa Itukura iriko iragenda ibitangaza? N'akamaramaza n'ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bishika muri CNDD-FDD. No, mu ntango runo rubuga hari abarwise urwa General Bertin Gahungu. Bertin Gahungu muzi ko yafashwe akabohwa agapfungwa. Igihe apfunzwe baratangaye kubera rwagumye rukora. Hari abarwitiriye abandi bakomeye b'abagenero. Aya majambo Perezida Ndayishimiye aza arakoresha agwanya abarundi ntabereye umukuru w'igihugu. Ndayishimiye kuja kuvuga ngo Imbwa Itukura ngo ni gute bayikurikira kandi nawe asanzwe arayikurikira. N'ibibazo bikomakomeye cane kuri buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye. Biraboneka ko ari ingorane zikomeye ibiriko biragenda bishika ngaha mu gihugu c'Uburundi. Nayo kandi tuhababwira ku vyo Varisito Ndayishimiye uko bariko bategura amatora nyine ngaha mu gihugu c'Uburundi. Brigadier General Gaspard Baratuza yaraye ayishuye Ndayishimiye nyine amwishurira ku majambo yavuze ko uyu mugabo ngo yoba yaramenje, yoba yarabeshe. Ibintu bitari bikeya vyatangaje benshi nk'uko biriko biragenda bishikirizwa, aho Gaspard Baratuza rero yaciye amenyesha ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo yoba ari umusivile, ngo yamenje katigeze amenye ivy'igisirikari, ngo ku buryo aja kuvuga ko ata muyaga nkuba uba muri kabaze. Ndayishimiye we ico yashaka kwerekana nuko hari igitero gishobora kuba caragabwe ku bubiko bw'ibigwanisho, canke se hari abasoda baturiye ibigwanisho vyo muri kabaze mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga. Nayo tuvuye kuri Ndayishimiye, Gaspard Baratuza we abandanya kwerekana ko ari isanganya ry'umuyaga nkuba ryaturiye ivyo bigwanisho, ko atakindi cateye isanganya, k'ivyo Ndayishimiye avuga atabizi abesha. Andi makuru dushobora kubabwira bitewe n'iteka umukuru w'igihugu c'Uburundi akaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye, akaba kandi n'umukuru w'ubumwe bwa Afrika Varisito Ndayishimiye hamwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bateranye kuri uyu wa kane igenekerezo rya 23 ndamukiza nyine umugambwe wa CNDD-FDD
uratanguza amasengesho y'iminsi 3 yo kwirimbura no kwitura Imana. Ayo masengesho akaba yatangujwe n'inkuka y'imisa yahimbarijwe kuri paruwasi yitiriwe umweranda François d'Assise y'Imagarama ku murwa mukuru wa politike Igitega. Niho bitanguriye, birahejeje gutangura nyine mu kanya. Iyo misa ikaba kandi yitabiriwe n'indongozi zitandukanye, duhereye ku munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, abagize inama nkuru y'inararibonye, abagize ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD. Mu nararibonye tubibutse ko harimwo Gerard Ndabirabe, hakabamo Reveriyano Ndikuriyo, Ndayishimiye n'abandi bagabo bagira nko kuri bangahe. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntahontuye nawe yitabiriye iyo nkuka y'imisa. Undi wayitabiriye n'umukuru w'inama nshingamateka, uyu ni Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika, nawe yitabiriye iyi nkuka y'imisa, nayo ari kumwe n'izindi abashingamateka n'abandi n'izindi ndongozi zitandukanye nazo zitavye. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana yatanzwe na Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Gitega Bonaventure Nahimana, yahamagariye indongozi kurangura neza amabanga zijejwe atagahato, atabugunge, atagutwaza umukazo, kandi ngo zirayarangure zitarondera inyungu zazo, ariko ngo zame ziganzwa n'urukundo mu gutunganiriza neza abo zijejwe mu kwitararika ineza yabo no kubabera akarorero keza, ngo ntibigire basinda bibazwa mu kubungabunga itunga rusangi no guteza imbere igihugu. Izo ni inyigisho za Musenyeri Nahimana Bonaventure rongoye Diyoseze ya Gitega, nkuko baciye babivugira nyine mu nkuka y'imisa ngaho kuri paruwasi Magarama. Aha niho umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye akunda kwitabira inkuka z'imisa muri iyi paruwasi. Rero amasengesho ya CNDD-FDD muri kino gihe, nkuko imbwa itukura biraboneka ko azoheza hama bagaca nyine batunganya inama canke azosozerwa n'inama yo kwimika Ndayishimiye kumwongera ikindi kiringo kigira kabiri, nkuko biriko biragenda bishikirizwa n'abatari bakeyi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kwa Varisito Ndayishimiye ibintu biraboneka ko bibandanya gukomakomera cane. Ivy'imbwa itukura yaraye itangaje, ivyo yanditse ku rubuga, biboneka ko imbwa itukura iba hafi ya Ndayishimiye. Ivyo Ndayishimiye avuga, ivyo bategura, ivyo bategekanya, imbwa itukura babitegekanya nayo ibihari, ngo rero ariko ikabona ko harimwo ukwigumiza ku butegetsi, ukunyonya, ukwiba. Biboneka ko ivyo abo bategetsi bakora muri CNDD-FDD bidashimisha imbwa itukura, igaca ivyandika. Muri kino gihe General Berite Gahungu arafunzwe, bamwagiriza ko ari we yakoresha urubuga rw'imbwa itukura.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha.